ngo turabe ko yogaruka especially ko ari umugabo mu minsi yari yamaze kubwira abantu ko yatakaje ibiro byinshi ariko aza kubabwira ko mu byo yari yatakaje ariko aragenda bigarura buhoro buhoro ariko hiyongereyemo ububabare yavanye mu nserukira gihugu w'Ubufaransa kongera ko novuga ngo akazi ariko arakorera equipe yitwa Real Madrid araje rero mu gutegura match bafise muri iyi weekend arabwira ati n'ubundi Jesse niyumva neza ndacumva ko hakiri ububabare ncumva muri jewe muramutse muretse kunkoresha canke mukanshakira ibindi abaganga bashobora kumfasha kugira ngo dushike kuri match imeze neza vyoba akarusho gutangura gutegura match uzi neza ko umukinyi nka Kylian Mbappe umufise ariko hasigaye amasaha make kugira ngo winjire muri match bwana Papa Alba ukamenyeshwa ko kumuronka yo baramahigwe make gusumba uko ushobora kumubura hari ico bishobora kwica kuri Xabi Alonso mu mikenyo urafise muri iyi weekend ya urakoze cyane wari yatubajije ko Espanyol izokina yari yakina saa 3 y'ijoro iri ku kibuga ca Real Oviedo yikaba ingingo ikindi wari ubajije ati bivanye nuko yiyumva je nkunda abazungu mentally Mbappe mu mutwe wiwazi ko akomeye atoreka gukina akunda gukina hanyuma nibona niyimana service ziwe ariko kandi abazungu ikintu ndabakundira nuko ikintu yumva mu mutima arakikubwira biratangaje ngene ubona umuntu atwaye Ballon d'Or afise umugore n'umwana ariko ashimiye nyine ni nawe bahamagaye hari imbere cyo yarantangaje Dembele rero ariko hano baba bakubwira ati uramenye umugore no umurutisha nyoko niki imico rero ubwo abazungu nuko nyene bameze kandi ntabwo bivanaho ikintu je mbona kuri Barcelona kuri Real Madrid na n'uyu muvandimwe wabo amaze gutsinda ibitsindo byinshi. First of all Real Madrid ifise nkino zibiri mu ndwi zitoroshe bafise match ya Juventus bagomba kumaintain ikibanza cabo ca mbere ndavuga muri UEFA Champions League kandi Juventus uko yoba yarasubiye inyuma kose biragaragara ko ni equipe ikomeye ku mugabane w'Iburayi ni equipe ikomeye ku mugabane w'Iburayi ishobora guhangayikisha buri muntu wese. So Kylian Mbappe rero yabiraba gasanga match ya weekend nta mpamvu yuko bomutera inshinge nta mpamvu yuko bo yoja kuri pressure yo kumukinisha uwo ari we wese yokina urumva wari we wese yokina urumva wari we wese yokina kandi akahagarara bagakora amanota 3 kwa Getafe barakina na Getafe ku munsi w'Imana saa 3 minutes ngahe saa 3 zuzuye saa 3 y'ijoro sibyo ni match remereye ku buryo ko bagomba guca kuri pressure ya Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mwenyewe yemeye gusibiye match n'ingene ari karirukanga n'ibitsindo nuko bavuga ngo reka nduhukemwo gato nitegurire match zibiri n'indwi iri decisive iri très decisive ni semaine très decisive ku buryo ubona ko ku ruhande ku ruhande rwa Kylian Mbappe Edi kuvuga ngo Jessing ni match ariko nitegurira izo mu ndwiza biramufasha cyane mentalma biramufasha cyane mu mubiri kuruhuka kuko nabo wumve ngo ni sama machine general bibonye ko no kuva kwa gukina match ya mbere bakavuga kagwaye birashoboka ko yaragwaye canke atiyumva neza ariko je ndabibona mu buryo bwo kuruhuka iyo bari nka competition nka Euro canke Mondial aisoye yuko Mbappe atari kuva mu ngo arataje ni ico no kwita kenshi bihe biba bigoye kubamenyereza mu gihe bigusaba ngo ndajira gute sante y'abakinyi fise mu gihe bamaze ko bagaragaza ububabare nivyo Mbappe ni saison yo ya kabiri muri Real Madrid nyuma yo kuva kwa Paris Saint-Germain mu mwaka uheze mugabo kabona ngo kuva vers 2018 Mbappe adoga muri equipe ya AS Monaco ku myaka mikeya warabona ngo Monaco idafise Kylian Mbappe ntaciri nyuma yo kuva muri AS Monaco aja muri equipe ya Paris Saint-Germain imyaka kinye muri equipe ya Paris Saint-Germain urabona ngo numusore yagiye akoresha numva ko uno munsi Kylian Mbappe yakoze vyinshi wanashimana afise vyinshi amaze kugera ko ku myaka mike yiwiwe gushika kwa Madrid yaravuye muri precipitation na equipe ya Paris Saint-Germain ashika muri Madrid mbi ya nyuma ya Carlo Ancelotti
mugabo ukabona ngo hari ukuntu ni muri buri swade ya Madrid yabaye mbi, mugabo Mbappe yabaye mwiza gusumba uko ekipe yabaye nziza, sivyo? Iyo rero bishitse muri uwo mwanya umukinya akaba mwiza kubyo niyumvira, ariko wajya kuraba integralite ya ekipe yose ni down, bari hasi ni babi, biba bisobanuye ngo hariho inguvu zirenze umukinnyi yakoresheje ico gihe gusumba izo yategereza gukoresha. Dutanga uyu mwaka w'inkino n'ubundi inyuma yo kuza ashikira muri pression yo kuvuga ngo ntegerezwa kugaragaza ko ndo mukinnyi mwiza imbere ya Madrid, ntegerezwa kugaragaza ko nimba Perez yarandindiye nkamudekonera inshuro nyinshi akandindira, yararindiye umukinnyi akomeye, mugabo acashikira muri projet mbi, swad cyangwa se projet equipe ntiyamufasha basi kugera kuri bwa bwiza ngomba ko yibako mu mwaka uheze. Uno mwaka ari kuri pression y'umugabo witwa Xabi Alonso, ategereza kureyisisa ko kuno munsi ivyo yavuye kwa Paris Saint-Germain arondera kwa Madrid nta kimararo. Nije maze kuba pichichi mugabo sinibaza ko aje arondera pichichi, bwo pichichi no muri Paris Saint-Germain mva ngo yaraburonka, sivyo? Yarabaye mere joueur wa Mondial ndavuga aranayitwara. Uno munsi mu vyo Mbappe amaze kugera ko arabura Ballon d'Or kandi aranabona na UEFA Champions League. Ivyo abazingo nzobigera ko ndi kumwe na Madrid, ategezera kwishira kuri yo pressure. Hajya kwije 25 taratwara Ligue des Champions. Na Ligue des Champions Ari mu grand joueur. Ari mu grand joueur. Ivyo ntago bikora ko Mbappe ari mu grand joueur, ko araba grand joueur benshi batabonye izo Champions League. Uno munsi banditswe mu bitabo nk'abakinyi bakomeye. Mugabo paravuga ati no sinshora kuvuga ngo reka nijajare ndo mukira komeye, mugabo nimba ntarashika kuri champion. Igituma no munsi Madrid ikiduta kuri Vini na Mbappe nuko Vini hari ivyo yakoreye Madrid tuma ngo ayiha ibihembo, kandi yaranagaje no kuri podium azamba kibanza ca kabiri, ubona ngo ya merita Ballon d'Or. Mbappe ugo gwego ntararugerako, that's what is kwishira kuri pressure. Rero bivanye n'uburyo yashitse akoresha kwa Madrid n'uburyo atanguye akoreshwa kwa Madrid, encore ukaraba ngo mbega uno munsi ninde mukinya decisive kuri Xabi Alonso muri Madrid? Ni Kylian Mbappe. Turaraba tukibaza ati actual umugani wa Muvandimwe, sivyo? Umukinyi ari actuel muri Madrid ni Kylian Mbappe. Ukavuga ngo nimba uno munsi prix de 75% y'ibitindo bimaze kwinjira kwa Madrid byinjwe na Kylian Mbappe, mbega Madrid yo kwisanga ukwezi kumwe amezi abiri dafise Mbappe yo kwitwa Madrid imeze gute? Naho ubona ko hari ukuntu Vina tanguye kugaruka muri zinkino zitatu ziheze, ukabona ngo hari uruhara rwa Vini naho n'ugwa Mbappe rutabura mugabo rwa Vini nago rurimwo, mugabo ukabona ngo Madrid bujya ibihetswe na Kylian Mbappe. Rero uravye uburyo rero atangwe kugaragaza buno buruhe, atangwe kuzaravunika, buryo umukinya ndva ngo batangwa bati ngo afise ngo buribwe ngo utujene ngo kwinyama imvango yo kwitako kukuguru kukuryo ngo mukinyi ngo arosantu babare ngo simvune ngo se sonde douleur ziba kukise biba bisobanura ko umukinyi yatanguye kuruha, ararusha umubiri we watanguye kuruha. Bisobanura ngo rero nimba nimirije Juventus muri UEFA Champions League yanabivuze Mbuyamba, nkeneye kuba Madrid ngarde umwanya wanje, nivyo nzoba ndi muhira mugabo hamwe no mfise wa grand joueur wanje nzora Juventus nivyo atakirekana gikomeye, mugabo ishora kuzikantangaza, sivyo? Ukacuraba inyuma ya Juventus afise El Clasico. El Clasico rekino n'abakinyi nk'aba bamba putize kumufise 100% ari muri forme. That's why rero barakina weekend na Getafe ya 11 baraza ko bagiye muhira kwa Getafe. Nako ndaraba muri mwino sezo si equipe mbi. Equipe ya Getafe. Ya Getafe mu chance 11 si equipe mbi. Wanaraba Getafe imaze gutsindira Celta Vigo muhira kuri journée ya mbere. Getafe batsindiye Sevilla tsindiye Barca 4 bayitsindiye muhira. Getafe bari muhira bamaze gutsinda Real Oviedo, banganya na Deportivo Alaves, banganya na Levante. Nukuva gora kuri journée ya mbere
gushikira musi kuri journée ya munani Getafe ntiratsindirwa muhira imaze kwakinira inkino zitatu bamaze gutsinda rumwe banganya zibiri batsinze rero Oviedo banganya na Alaves ndetse na Levante mu nkino zishika kuri zingahe mu nkino zishika kuri rumwe zibiri zitatu zine zitanu bamaze gusohoka mu nkino zitanu bamaze gusohoka bamaze gutsinda zibiri batsindwa zibiri no bamaze gutsindwa zitatu batsinda zibiri izo rezita si zibi mu gihe wakirere Madrid ivuga ngo je dois jongler à mes grands joueurs nsoke kwa Getafe n'ubundi natakaje umwanya kuko Madrid irisanga no vuga ngo ikirusha Barcelona amanota 2 Barcelona baraza ko bakira Girona bakira kuri Stadium Montjuic aho amahigwe menshi biragoye ko Girona yoza ku pe import ibibazo vy'imvune Barcelona barimo inyuma gutsindwa na Sevilla bagaruka muhira bavuga tuko biri kose mo abakunzi bacu bagize reka tugerageze dutsinde zino nkino zikomeye zitatu zikurikirana Girona Olympiacos na Real Madrid bishura kugurukana ikizere mu bakunzi bacu nawe ntufise grand joueur wawe uri kura jongura uburyo na Dinusene ntumufise mu defenseur mwiza ntumufise n'umusatirizi mwiza ntumufise bisobanura ngo ntabwo uwo bari umwanya wa precipitation kuri Xabi Alonso ukoresha Kylian Mbappe numwanya wo kumuruhurira akaraba ubundi buryo ari butsindi no match ya Getafe binabaye ngombwa ino match yo nayisacrifice kugira ngo ni muri buri okay Barcelona iratsinda wonganije swati nimba munganya wata cyangwa se ikuja imbere mukabuzi ko ufise classico sinibaza ko gutsindwa classico ngo biguza gutsindwa na Getafe par exemple muga kuri squad bafise no musi Vinicius mwiza arahari Brahim Diaz mwiza arahari sivyo ofisi no umusore bitwa Gonzalo Garcia yari kumwe n'abatenzi imyaka 21 mu nkino zibiri atsinda ibitsindo bibiri atanga na pass nako yatsinda ibitsindo bibiri atanga pass zibiri yaguze uruhare mu bitsindo bine mu nkino zibiri ariko kumwe n'abatenzi imyaka 21 kwandi kwa Espagne sivyo hariho cyo no kwita ibindi biharo hari ndi biharo hari izindi solution nyinshi kuri Xabi Alonso yokoresha imbere ya Getafe mugabo akarahurira uwo bitwa Kylian Mbappe nimba soketse ababaye imbere ya Villarreal akaca siba match imwe y'Ubufaransa akaca kini yindi ntanayimare akaca soka akaca subira muri Espagne kubwa ubwo bubabare encore une fois ni wa mukinyi tubona ngo kuri Mbappe mu byo tumaze kubona nta match yoroshe nta match ikaze kuri we nova ko pem ago muri ziya match biba bigaragara ko bari ukina n'imigwi basumvya Kylian Mbappe ne akoresha inguvu ko kuvuga ngo hano ndafise wacha bwo gutsinda ibitsindo bitatu hat-trick kwa Barcelona nkatsinda bice nkatsinda kimwe mugabo zino nizo match zigira ikizindungiriza statistique zindungiriza ibiharuro Mbappe umuteretse mu kibuga aguha ivyo Mbappe mwiza imbere y'imigwi mwiza ategeza kuguha meme imbere y'umutoya rero hano nivyo we nakubwira ngo bamenyereza abakuru bamenye uburyo bajera imigwi yabo mu gihe hatamugaragara ko bamwe makinyi beza babo batangwe kugaragaza uburuhe nivyo twanavuze ku munsi weje ngo Flick yagaruye abakinyi yagaye Fermin Lopez Daniel Mo mwiza garuye Lamine Yamal mwiza afise Rashford mwiza gutanguza ku bench uwo bita Rafinha canke se kuvuga ngo ndaja muri classico nafise Rafinha kandi ndayitsinda kwa Flick birabaho gusumba ko uvuga ngo eske ngira ubwa ko nafise Rafinha rero nimbo ubukenogira ibihe byiza ko umunyereza mwiza utegereza kumenya uburyo ujera bano bakinyi bawe tunasohoka icarimwe muri equipe ya Real Madrid bagomba kwinjira novuga ngo muri iyi weekend bazi neza ko hari amahirwe ko bashobora kuba badafise Dean Huijsen mu axiare wabo kumanuka mu kibuga Eddie batagira Dean Huijsen batagira Toni Rudiger ndavuga cyane muri secteur défensif uyu muvandimwe wabo yatanguye tumwita New Ramos Nyama kongera ko Eder Militao axe yabo hari cyo yofasha muri iyi weekend kugira ngo match yabo tunayivire ko rimwe na rimwe cyatwerekeza mu bindi imbere ya Getafe na precipitation nimo
burya sinzi ko maze kubona ko inkino zikomeye de Grande Varezo zinari umugabo witwa Dini Hussein nako Nyama yego uyu Uraura Sensho mugabo yena equipe mwataki mupanikisha arapanika ugasanga yakoze ibyo imvaga atateza gukora kuko kuri Eder Militao wewe uretse ko badute kuri état physique yiwe Eder Militao uretse ko twaba tugira dute kuri état physique yiwe twadutangwe kubona ngo niba baba bameze neza ijana kwijana mu mubiri doya Dini Hussein na Eder Militao yorida Madrid kandi kayiridinga ku ntsinzi mbere wanashima imbere y'inkino zikomeye zirenga 10 mugabo wanashima nimba no munsi Dini Hussein atangwe kuvunika encore une fois Eder Militao ntabwo gukinira inkino zitatu aho te pression ngugwa kane ngo aze mu kibuga cyangwa se gatatu ngo rumare nubundi turacabona ngo physique Eder Militao si wa mukinye equipe yorambara ikajya migasinzira ngo mfise mu défenseur impeccable mugabo kandi afise niyo stabilité bivaye no buryo izo mvune ziwe zigenda zimukarira by the way biragwe kubona mu Nyama abakinye equipe zitaba zishingiye ko nibusanga batavunika berege kubona mu Nyama agira iki avunika ndavuga Laura Sensio rero kuba nanabonye David Araba muri Treve International yakinye na Autriche ameze neza cyane yarameze neza ufise rero David Araba imbere ya Getafe ufise Eder Militao ufise Laura Sensio ni mvango wanagarukanye Trent ukagarukana Carvajal ufise Carreras ufise Fran Garcia ufise Thibaut Courtois mwiza mwizamu ufise Arda Güler Federico Valverde ameze neza Jude Bellingham ahari bro nta siguro yo guforosa kuri Xabi Alonso kwino match ya Getafe nimba n'umukinya atameze neza aba Dini Hussein aba Rudiger badahari abo ba Kylian Mbappe badahari imbere ya Getafe swadi hari kwa Madrid no munsi irakwigira ngo uzana umusaruro hanyuma abo bandi ubajanga uvuga ngo mbega muri za nkino zikomeye nkene abakinyi banje beza mais grand joueur bazo bameze gute. Yes, nivyo uko kuri equipe ya Real Madrid tuyivire ko rimwe na rimwe ubwo no kurindira turabe ko baza kwitwara muri iyi weekend badafise bamwe mu basore babigaragara ko bari bamaze gusa n'abafatisha magara umva je ku bwanje nta vyitwazo kuri Xabi Alonso abwirizwa kubona amanota 3 ko vyogenda kose ubwo reka turindire turabe uko bigomba kugenda tugenda twirukanka equipe yitwa FC